Mu gihe abayisilamu bo kw'isi yose kuri uno wa mbere ariho basozera amafungo yitiriwe ukwezi kwa Ramadani, no muri zone ya Cibitoke abayisilamu bo muri iyo zone bahimbaje uwo munsi mukuru wa Idil Fitr. Bakaba bahuriye mu kibanza kiri kw'ibarabara rya mbere muri iyo zone ya Cibitoke. Sheikh Bizimana Shabani arongoye umusigiti kw'ibarabara rya kabiri, akaba avuga ko bashima abajejwe intwaro n'abarongoye umuryango wa Islamu Komibu kuko babemereye guhurira muri ico kibanza. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ubwa mbere tubanje gushimira Imana yadushoboje kubona umunsi usozera ukwezi kweranda kwa Ramadani. Ni umunsi mwiza ku bayisilamu bose bo mu Burundi n'abatari abayisilamu nyene. Tubifurije kuba kumwe natwe uno munsi, tubandanye dufashanya mu gukomeza amahoro no gusangirira hamwe. Na vile vile kwa ajili ya kuchangia kwa pamoja kile chenye Mungu atakuwa ametusaidia kukipata siku ya leo. Turashimiye abarongozi bacu badufashije gutegura uwo munsi, haba abarongozi bo mu ntwaro eka nabo muri Komibu batanze uruhusha kugira ngo dushobore guhurira muri iki kibanza cyo kujya kabiri muri zone ya Cibitoke. Ruhusa kwa ajili ya sisi kusali katika huyu uwanja ambao unapatikana Cibitoke barabara ya pili. Abayisilamu bikaba byaduhimbaye. Ujumbe wenyewe ulizungumzwa, ubutumwa bwatanzwe kuri uno munsi bwari bujanye hanini no kubaha Imana. Nubwo uno munsi ari umunsi wo kunezerwa, abayisilamu basabwa kuvyitwaramo neza. Si umunsi w'umunezero wo kwigenza nabi. Nubwo ukwezi kw'amafungo kurangiye, bakomeze bigenza neza ntibasubire mu vyaha. Waache yale mabaya ambao walikuwa wakuwemo kwa sababu wametoka katika wakati mzuri na huenda Mwenyezi Mungu tayari ameshawasamehe wasirudie kule. Chokimana Nyandwi Abdara umuvuga butumwa ku musigiti wo kw'ibarabara rya kabiri ati turashima ko abayisilamu bahimbaje umunsi mukuru wa Idil Fitr bari mu kanyamuneza. Turashima abayisilamu bari bijanye cyane bari babinezerewe ndetse amuciye hose usanga ari umunezero gusa ndetse n'abandi bose bari babishyize mu mukono n'abajejwe n'abandi bongera imigisha twameze hamwe twese ubutumwa bwabaye uno munsi bwari ubutumwa bujanye no gutinya Imana na cyane cyane kuri uno munsi uhambaye. Abayisilamu bitware neza bongere kandi bamenye ko ugushaza ari ugushaza ku mutima na cyane cyane ari umunsi wo kwerekana umunezero hagati y'abayisilamu, gufashanya, gutanga ifungurwa, gutemberanira, kurwana mu nda no guhariranira hagati yabo. Aha mwomenya ko ico kibanza kiri kw'ibarabara rya mbere muri zone ya Cibitoke gisanzwe cegukira umugwizatunga Lionel W'Intwari asanzwe aterera cane mw'izone ya Cibitoke asanzwe anavukamwo eka mbere na komine ya Ntahangwa. Akaba niwe aherutse guhura n'ivyago aho yibwa miliyoni zigera ku 200, ivyababaje abatari bake basanzwe bazi nyene yitanga mw'iterambere rya komine avukamwo.